Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Mimi kwa jina naitwa Benti, ni missionary, naishi Tanzania. Jewe ku mazina banyita missionary Bente, mbahali mu gihugu cha Tanzania mu Wasukuma, lakini kihuduma niko Afrika Mashariki na Kati. Kuby'ibikorwa by'Imana nkorera muri Afrika y'ubuseruko. Nasimama mbele yenu kama mwakilishi wa makanisa ya Kipentekoste nchi za kule kaskazini, Norway, Sweden, Denmark na Finland. Magaze hano kugira ngo nshikirize ijambo ku ruhande rw'amashengero yo muri biriya bihugu by'uburengero bwa Buraya ariyo Norvege, Sweden na Finland. Makanisa ya kule wanamtambua sana mtumishi wa Mungu ambaye ametangulia kwa Bwana. Amashengero yo mu byo bihugu asanzwe yaramenyereye umukozi w'Imana yatashe. Na kanisa la Kiremba linasifika sana kule katika nchi hizo. Kandi shengero ry'Ikiremba nari yalirazwi muri biriya bihugu. Na hiyo ni kwa sababu mtumishi wa Mungu amefanya kazi vema. Ivyo rero byavuye ku mvo yuko umukozi w'Imana yakoreye Imana neza. Na wamissionari wengi wa kutoka Sweden wamekuepo katika mali hapa Kiremba. Kandi murazi ko muri kahise abamissioneri benshi barakoreye hano Ikiremba. Na wengine wameshatangulia kwa Bwana, lakini walio hai pia wanatuma salamu zao kwenu. Zabaritavye Imana batwitangiye imbere muri abo missioneri, ariko bakiriho baratumye amaganuke. Na wanawaombea katika nyakati hizi ngumu. Barabasengera mu bihe nk'ibi bigoye murimwo. Na wanaombea familia ya mtumishi wa Mungu. Kandi barasengera n'umuryango usizwe n'uyu mwungere. Pia pokea salamu maalum kutoka mchungaji Marcus wa kanisa la Pentekoste Jönköping. Turabashikirije kandi ntasho zimva mutima ziva ku mukozi w'Imana yitwa Marcus akorera hariya mu ishengero rya Jönköping. Wao ndio kanisa ambao walimtuma mama Marion ambaye alikuwepo mahali hapa. Uwo niwe niryo shengero ryarungitse mu missionary yitwa Marion yakoreye hano mu ishengero ry'Ikiremba. Mwezi wa 8 mwaka jana tulikusanyika watumishi wa Mungu hapa Burundi, tulikuwa pale Kayogoro. Kwezi kumunane ku mwaka uheze abakozi b'Imana bose mu ishengero rya Pentekote mu Burundi twarakoraniye hamwe mu ishengero rya Pentekote mu Kayogoro. Na mtumishi wa Mungu ambaye ametangulia sasa tulikuwa pamoja naye. N'uyu mwungere yitavye Imana yatwitangiye imbere twari kumwe muri ico gikorano. Na katika kipindi kimoja alisimama akasoma neno la Mungu. Mwanya kanaka yarahagurutse arasoma ijambo ry'Imana. Akasoma, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Ayachasoma jambo ry'Imana rivuga ngo nagwanye intambara nziza. Mwendo nimeumaliza. Narangije urugendo. Imani nimeilinda. Nazigamye ukwizera. Na sote ambao tulikuwepo mahali hapa tulisikia kwamba mzee sasa anatuaga. Twebwe twese twari muri ico gikorane twaciye tutahura yuko umwungere ahejeje kudusezera. Na kwa kweli tuliona kwamba haya maneno ya Paulo yalimfaa sana pia mzee wetu. Byukuri na twebwe turabona ayo majambo yakoreshejwe na Paulo ko n'umwungere yarakwiye kuyakoresha. Maana tukiangalia kazi yake na huduma yake amevipiga vita vilivyo vizuri. Uko turavye ibikorwa yakoreye Imana ni programme zose yakoreye mu Imana tubona ko yagwanye intambara nziza. Na mwendo ameumaliza. Kandi urugendo yararurangije. Na imani ameilinda. Ikindi naco yarazigamye ukwizera. Mtumishi wa Mungu ambaye ametangulia, umukozi w'Imana yatwitangiye imbere, ni mfano mzuri kwetu sisi sote. Ni icyitegererezo cyiza kuri twebwe twese. Na niombi katika maisha yangu. Ryo ni sengesho mfise mu bugingo bwanje. Mimi nije nikamaliza vizuri kama mzee wetu. Ko najewe Imana yongirira ubuntu nkazorangiza amahoro nk'uyu mwungere arangije. Nchi za Norway, Finland, Denmark na Sweden. Ibihugu vya Norvege, Denmark,
Sweden na Finland tunaheshimu huduma aliyoifanya mzee. turubaha cyane ibikorwa Imana yakoresheje umwungere. Asante Mungu kwa sababu turashimira Imana cyane ko Imana ariyo yamuhaye agakiza. na siku Mungu atakapotuita na sisi wengine, igihe rero byashitse natwe Imana ikaduhamagara tushikiriwe, tunaamini tutamwona kule juu. twizigira neza ko tuzosubira guhura n'uyu mwungere mu bwami bwo mu ijuru. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire mwese. Amahoro. Yesu ashimwe. My name is Pastor Samuel. Izina ryanje ni Pastor Samuel. I'm one of the pastors in Philadelphia Church in Stockholm. Ndi umwe mu pastori b'ishengero rya Philadelphia i Stockholm. There are some days that you long for. There are some days that you long for. Hari iminsi usigara wifuza. You look forward to them. Hanyuma iyo minsi ukifuza kuyibona. And you are excited about them. Hanyuma mbere ukumva ko iyo minsi uyikumbuye. This is not one of those days. This is not one of those days. Iyo minsi si nk'iyi minsi turimo. We were not hoping for this day. Ntitwifuza iminsi nk'iyi turimo. We were not desiring this day. Kandi ntitwifatira ingingo. But today we are here to mourn Pastor Eli. Ariko turi ngaha nk'abagandariye umwungere Eliya. But we find comfort Ariko turaronka ibituremesha that he is with the Lord kuko tuzi neza tudakekeranya ko ari kumwe na Kristo, and that we one day will meet him again. kandi kundi munsi tuzosubira kumubona. Our church in Stockholm, Ishengero ryacu i Stockholm, we share the grief together with you as a church today. Twarafatikanije umubabaro n'ikigandaro na mwebwe. And we share the grief with the family. Kandi twarasangiye umubabaro n'umuryango. Please receive our condolences. Rero mwakire ukubaremesha kuvuye ku mitima yacu. Now, for many years, the Church of Kiremba Haciye imyaka myinshi ishengero ry'Ikiremba and the church in Stockholm has been in close partnership. n'ishengero ryo muri Sweden muri Stockholm dufitaniye imigenderanire ikomeye cyane. One important reason for this partnership was the leadership of Pastor Eli. Kimwe mu byari bigize iyo migenderanire bwari uburongozi bw'umwungere Eliya. We saw his wisdom Twarabonye ubwenge bwiwe yahawe n'Imana and his spiritual gifts. n'ingabire z'impwemu zari muri we. He was a true leader Yari umurongozi w'ukuri and a spiritual father. kandi n'umuvyeyi mu by'impwemu. He was a very dear friend to many of us in Philadelphia Church in Stockholm. Yari atandukanye n'abantu benshi muri twebwe mu ishengero ryacu muri Philadelphia. And especially to our senior pastor Niklas Piensoho. Rimwe mbere cyane n'umwungere wacu Niklas. He would have loved to be here today, Ntiyashoboye kuba hano no munsi to be with you and pray with you. kugira ngo abane namwe asenge hamwe namwe. But his health isn't permitting him to do that today. Amagara yiwe ntiyamukundiye kuba hano. But even though senior pastor Eli, Naho umwungere Eliya he was one of the great revival leaders. He was a great revival leader. naho yari umurongozi ari nk'inzira y'umuvyuro. He was building a big church, a good church. Murabona asize urusengero runiniya cyane yubatse. But he always acted with humbleness and with grace. Ariko n'umuntu yamabonekamwo guca bugufi cyane. He had the heart of a pastor. Yari afise umutima w'umupastori. And we pray Twarasenze that God will rise up leaders as Pastor Eli once again. ngo Imana isubire ihagurutse umupastori ameze nka Eliya. With the same spirit Afise imwemu nk'iyo yari afise. and the same power N'ubushobozi nk'ubwo yari afise. for leadership for the church in Burundi Kubw'uburongozi bw'ishengero rya Pentecost mu Burundi and for the kingdom in this world. kandi no ku bwami bw'Imana muri iyi si. Romans 14:8 says this.
mu cete cyandikwa abaroma igice cya 14 ku murongo w'8 havuga ngo if we live for the Lord. If we live, let us read. Romans 14 and 8. Dusome hariya mu cete cy'abaroma igice 8 icete cyandikiwe ishengero ry'Iroma igice 8 igice 14 ku murongo w'8. Namba turiho kuba umwami kandi namba dupfa kuba umwami nuko namba turiho canke namba dupfa turaba umwami. If we live for the Lord. Namba turiho turaba umwami. If we die for the Lord. Namba dupfa kuba umwami. Whether we live or die, namba turiho canke dupfuye, we belong to the Lord. Turaba umwami. For those who believe in Jesus Christ, kuri abo bizeye Kristo Yesu, death is defeated. Urupfu rwaraneshejwe rwaratsinzwe. Even though we die, naho dupfa, death cannot break the fellowship with Christ. Urupfu ntirushobora kudutangira ngo rutubuze kubana na Kristo. Therefore we know and we anticipate to be with the one who has gone before us. Rero tuzosubira kubana n'abatugiye n'abatwitangiye imbere. In Christ we continue to live. Muri Kristo tuguma turiho naho twopfa. Even though we may die one day, naho dushobora kuzopfa ikindi gihe, we will meet again. Tuzosubira kubonana. This is our faith. Uku niko kwizera kwacu. And this is our hope. Ibi nivyo vyizigiro vyacu. So for all of us who live today, rero twese twizeye Kristo, let's renew our commitment to Christ once more. Reka dusubire tunagure imigenderanire yacu na Kristo. Just like Pastor Eli did his whole life. Nkuko umwungere Eliya yabigaragaje mu buzima bwiwe bwose. May God be with us all. Imana ibane natwe twese. Amen. Amen. Bari basabye ko bocishamwa ijambo ritogi wari kwarigisha. Magaza anduera ndatanga moye imiga muri mana ninyenye yishitsa yisha muri mwema kagiza kashitse encore la paix de Dieu. Nous sommes très heureux des paroles de Dieu. Nous tous qui sommes ici, nous le savons. Quiconque a été pardonné, c'est vraiment la personne la plus heureuse sur ce monde. Il y avait une fille qui avait un trouble mental à Kiremba. Et chaque fois que j'arrivais là à l'église, elle courait sur ma voiture et elle frappait, elle tapait sur le miroir, sur le pare-brise. Elle disait: Pasteur, il n'y a aucune personne de Kiremba qui ne sait pas que le salaire du péché c'est la mort. C'est vrai, c'était sa salutation. Il disait: personne de Kiremba qui ignore que le salaire du péché c'est la mort. Alors maintenant venons d'écouter ces paroles. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse celui qui vient de prêcher aussi. Moi aussi je vais vous donner des peu de paroles. L'évangile selon Jean,
ubutumwa bwiza bwa yohana La bonne nouvelle selon Jean, igice cya 20, le chapitre 20. tuvuye mu minsi mikeyi tuvuye kwibuka ibya pasika. Il y a peu de jours, nous étions en train de se commémorer, de célébrer Pâques. Ibya pasika nabyo itwereka ngene twakijijwe, Et Pâques nous montre comment nous avons été sauvés, ngene twasohotse tukava mu byaha, comment nous sommes sortis du péché hanyuma tukaba abantu b'Imana. et que nous sommes devenus des hommes de Dieu. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Que Dieu soit loué. barakoze cyane. Uno munsi ni umunsi ugoye ku muntu wese yambaye umubiri, ariko Bibiliya nayo ikatubwira ibinyuranye n'ivyo, kuko itubwira ko ari umunsi w'umunezero, umunsi w'aho umugororotsi aba atahutse mu bwami bw'Imana. Ubwa mbere rero mu izina ry'inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi, twagira tubanze gushimira amadelegasiyo yose yaje, duhereye ku bavuye muri Swede n'ibindi bihugu, kandi mu izina ry'iyo nama nkuru tugakengurukira banyakubahwa barongoye igihugu baje gufasha inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi kuri uyu munsi wahambaye, umunsi mukuru, umunsi waho dushima Imana ko Imana yakiriye umukozi yayikoreye. Uyu mukozi umwongere Pasteur Ndikungiko Elia arangije ari we asanzwe arongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentecote mu Burundi, kandi muri ico kiringo yaturongoye cyose yakoreye Imana mu gihe kigoye n'icoroshe, kandi twamubonyemwo ibyiza byinshi, haba mu nama, haba mu mashengero ya Pentecote mu Burundi. Yatubereye akarorero, atubera umuvyeyi. Babivuze ko atawoshobora kubivuga byose, ariko inama y'amashengero, inama nkuru y'amashengero yifuje guhoza ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba riri muri uyu mubabaro, ariko kandi tuvuga tuti munezerwe, mushima Imana nuko umukozi w'Imana atasha amahoro. Kandi Dawudi murazi uko yavuze ngo icompa nkazopfa nk'uko umugororotsi apfa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma twagira duhoze kandi umuryango twarabibonye uburyo bigumije bakihangana, nabo nyene batubereye akarorero keza, atanduru twigeze twumva, ariko twababonana umunezero ko umuvyeyi wabo atashe mu mahoro. N'inama nkuru natwe ubwacu turatakaje, kuko nkuko twavyumvise ibyo twari kuvuga byose, yatubereye umuvyeyi, atubera umuhanuzi, araturongora muri byose. Nico gituma inama nkuru y'amashengero nayo tuyihojeje, kandi dusaba ko Imana nk'uko yabidusabira yobandanya kubana natwe. Munyemerere nanje ndangize soma rino jambo riri muri Daniel 12:3. Ni jambo rivuga ngo, kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanure ry'ijuru, n'abashikanye. Umurongo nshaka guhereza ishengero ryose ry'Ikiremba, mbere na twebwe twese n'iri jambo, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Niriragi twumvise uburyo yashikanye benshi ku bugororotsi, shengero ry'Imana ry'Ikiremba n'ayandi mashengero yose
ndabifurije kugira uyu mutima wo gushikana benshi ku bugororotsi. Imana ibahezagire. Tunamshukuru Mungu wetu turashimiye Imana yacu kwa haya ambayo yametutokea. Kuri ibi byose byashitse Tunampa Mungu tukufu. Imana tuyihaye icyubahiro. Mimi naitwa mchungaji George Johannes Mwita. Jewe nitwa umwungere George Mwita. Na simama hapa mbele zenu waombaji wenzangu. Mpagaze hano imbere yanyu mwese kuwakilisha mashirika mawili. Mpagaze kugira ngo nserukire amashirahamwe canke ibikorwa by'imigwi ibiri. Kwanza ni kanisa la FPCT Tanzania. Ubwa mbere naza kuvuga ku ruhande rw'ishengero rya FPTC rya Pentecote muri Tanzania. Na baadaye Ukiamka. Hanyuma ngira icyo nshikirije no kwizina ry'ishirahamwe y'amashengero ya Pentecote yo mu bihugu by'ubuseruko no hagati yitwa Ukiamuka. Biblia katika Warumi sura 12 mstari 15. Biblia iravuga mu cete Paulo yandikiye Abaroma igice cya 12 ku murongo wa 15 inatufundisha tufurahi na wao wanaofurahi. Aho hantu hatwigisha ngo twame tunezeranwa n'abanezerewe na tulie na wao wanaolia. Ariko kandi tulirane n'abarira. Napotoa salamu hizi igihe ndiko ndashikiriza izi ntasho natambua uongozi wote ambao uko hapa. Ndatahura neza ko aba barongoye bose bari hano na wageni wote ambao wako hapa n'abashitsi bose bari hano na ninyi nyote waombolezaji wenzetu na twebwe twese turi hano. Kanisa la FPCT na kanisa la CPBU Burundi. Amashengero ya Pentecote yo muri Tanzania n'amashengero ya Pentecote arukiye muri CPBU mu Burundi. Na ushirikiano wa miaka mingi sana. Bafitaniye ubucuti bw'imyaka myinshi cyane. Tumebadilishana wachungaji. Twagiye tubona impinduka zo mu burongozi. Wachungaji kutoka kule kwetu wanakuja kuhubiri huku. Twagiye turahanahana mu ntunge abakozi abachungaji cyangwa abungere kuva hari Tanzania bakaza kwigisha ino. Wachungaji kutoka huku Burundi wanakwenda kuhubiri Tanzania. Ariko kandi n'abakozi b'Imana kuva mu Burundi bakagenda kuvuga ubutumwa bwiza muri Tanzania. Na baadhi ya watumishi wengi sana wameishi Tanzania kwa miaka kutosha. Kandi abakozi b'Imana batari bake benshi barabaye mu gihugu cha Tanzania imyaka myinshi. Kwa hiyo CPBU na FPCT ni ndugu katika Kristo. Byumve rero ko CPBU na FPTC ni nshuti. Tulipopata taarifa za msiba huu, tumaze kuronka izi nkuru za kino kigandaro, uongozi wa kanisa ulipanga kushiriki. Inama nkuru y'ishengero yaragize inama. Kwa hiyo niko hapa kuwakilisha salamu za askofu mkuu wa FPCT Mchungaji Mulenga. Ndingaha rero kubera narungitswe kugira nshikiriza ubutumwa kw'izina ry'umwungere mukuru arongoye amashengero ya Pentecote Tanzania yitwa Mulenga. Na anatoa pole nyingi sana kwa familia ya marehemu. Arashikirije rero ubutumwa bwo kuremesha cyane umuryango w'umwungere yatwitangiye imbere. Anatoa salamu za rambirambi pia kwa uongozi wa kanisa hapa Burundi. Arashikirije kandi ubutumwa bwo guhoza ku mashengero ya Pentecote mu Burundi. Kwa tunaomba mpokee salamu kutoka FPCT. Turabasavye rero mwese mutwakiriza intasho ziva mu mashengero ya Pentecote FPTC muri Tanzania. Pia labda nilete salamu muhimu kutoka kwa Askofu David Batenzi. Murankundira kandi ndabashikirize intasho zavuye kuri ya mwungere muzi yitwa David Batenzi. Maana yeye alifahamiana kwa karibu sana na marehemu. Nkuko mubizi bari bazinanye cyane n'umwungere muhisi barakoranye. Tulipomuuliza kama atakuja huku, tumubajije ko yoshobora gushikino. Amekuwa na mambo mengi ameshindwa kufika. Hariyo ibintu byinshi atashoboye gushikako. Akasema tumwakilishe pia. Bitamukundiye ko yoshobora kuba hano acara musaba nawe nyene yuko yo muserukira muri no rubanza. Kwa hiyo pokeeni salamu pia kutoka kwa askofu mkuu mstaafu wa FPCT. Tuwasabe tumwakire kandi ubutumwa intasho ziva kuri ya mwungere Batenzi Dawidi. Pia naleta salamu kutoka ushirikiano wa Pentecost Afrika Mashariki na Kati. Naje hano kandi nzanye ubutumwa buva mu ishirahamwe ry'amashengero ya Pentecote yo mu bihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko no hagati.
Mimi na ndugu yangu tulipata neema kuwa viongozi wa ushirikiano huo. Twebwe n'uyu ariko aransobanurira twaragiriye ubuntu kuronka uburongozi mu iryo shirahamwe. Kwa hiyo nilitumwa pia kama katibu mkuu nimwakilishe askofu ambaye ni mwenyekiti wa umoja huo. Natumwe rero nk'umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe kugira ngo ndabariserukire hano. Kwa hiyo pokeeni salamu kutoka kwa mwenyekiti wa Ukiamka. Turabashikirije rero intasho n'ubutumwa buvuye hariya ku mwungere mukuru arongoye Ukiamka. Askofu David Macharia. Yitwa umwungere Macharia Dawidi. Yeye ni askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Churches of Kenya. Umwungere w'ishengero hariya mu gihugu ca Kenya. Umoja wa makanisa unatuma pole nyingi sana kwa kanisa la Sepebu. Ubumwe bw'amashengero ya Ukiamka baratumye ubutumwa bwo kuremesha cyane amashengero ahurikiye muri Sepebu kwa kupoteza mmoja wa watumishi mahiri sana kwenye kanisa lenu. Ko bazi neza ko twabuze umwungere yarafise ikimazi kinini hagati mu bandi. Mwisho niseme, nkundire mu kurangiza mvuge nti mtumishi wa Mungu anapofariki, iyo umukozi w'Imana atashe agodotse, basi mraba wake wa kazi umekuwa umefikia mwisho. Nukuvuga ko nibikorwa yariko arakorera Imana biba bihagarariye ngaho nyene. Biblia inatufundisha hayo. Biblia iratwigisha kuri ivyo. Inasema Daudi alipokamilisha kusudi la Mungu, Biblia ivuga ngo Daudi yamaze gukora ivyo Imana igomba, alilala baba zake. Yaciye ahamvye abasekuru, yaciye asinzira. Kwa hiyo tunaamini kabisa mchungaji Ndikunkinko, turizigira neza ko uyu mwungere muhisi kwa utumishi wake ambaye amemtumikia Mungu hapa duniani, ko uburongozi bw'ibikorwa vy'Imana yakoreye Imana hano ku isi, hapa Burundi, hano mu gihugu cy'u Burundi, Afrika Mashariki na Kati, muri Afrika y'ubuseruko no hagati, na katika nchi zote ambazo wasifu wake umesema, n'ibi bihugu vyose abaciye hano bagiye baravuga, amemaliza kusudi la Mungu aliyokuwa amempatia. Imana iramuhaye kurangiza igikorwa yari iramuhaye hano mu isi. Mungu awatie nguvu kanisa la Sepebu. Imana ibakomeze mwebwe mwese amashengero ya Pentecote ahurikiye muri Sepebu, viongozi wote, abarongozi bose, familia ya marehemu, umuryango w'umuhisi. Mungu awabariki sana. Amina. Imana ibahezagire mwese, murakoze. Shengero ry'Imana, umwe wese mu cubahiro yahawe n'Imana canke n'igihugu, mbanje guhoza no gutera intege ishengero rya Kiremba ryabuze umwungere, ngatera intege umuryango w'amaraso, inshuti n'abagenzi, eka abapentekoti bose aho bari. Pasiteri Ndikunkiko ntiyapfuye, arasinziriye, ni muzima muri Yesu Kristo. Yakoreye, yitangiye. Hejuru yuko yari umupasiteri yemera kandi bigaragara, twabyumvirise agashikiriza abandi uko kwemera, haba mu Burundi canke no mu bindi bihugu. Yari umuntu w'amahoro kandi akongera akayatanga. Yari intumwa nyakuri yitangira abajejwe, ntarabe yuko mbere afise n'amagara make. Igihe twinjira ibi bitaro by'Ikiremba yitwa Andersen Gahore, namubwiye nti nari maze iminsi ndakurondera ngo ndagusuhuze. Nawe ati
napfuye kuronka mitende buhoro buhoro, naciye ngenda gukorera ubutumwa za Kirundo n'ahandi, nico gituma utashobora kumbona. Mwumve rero uko kwiyibagira arondera ineza yabo ashinzwe ngo bashikirize ubutumwa kandi arangure n'ibikorwa byiza. Ubwa mbere ntangwe gushimira Imana mushobora byose iyo asubiye kuturamutsa, twebwe tukaba tukiri mu mpwemu z'abazima. Turazi yuko atacu twatanze kugira ngo twe tugihema, haba ku mutoyi gushika kuri mukuru. Rero kugira ngo ntitwerekane ko turi ibinebwe tudashima, mu ntiza amashi dushimira Imana mushobora byose. Ku izina ryabo ndongoye mu ntara ya Bururi no ku izina ryanje nyene nakanyamuneza shengero cy'ukuba kaze ngaha mu ntara ya Bururi, intara yarimwo umuhisi umwungere wacu wa Eglise Pentecote do Kiremba yahora arangurira ibikorwa ngaha. Tukabashimira cyane ingene mwaje gufata mu mugongo umuryango w'amaraso, umuryango yahora aranguriramwo ibikorwa Eglise Pentecote mbere n'intara ya Bururi. Turabashimiye cyane. Rero amajambo nagomba gushikiriza benshi bayavuze, mugabo ngomba mvunagure sindarabambire. Ijya mbere ni iryo guhoza umuryango w'amaraso Bibondo Mureme, kuko Imana yarabahezagiye, mwakuriye mugakiza, murazi kwihangana gusumvya abandi. Turazi ko bibabaza umuvyeyi nikirumara mu muryango, mugabo arabasize mufise umutima mwiza, umutima ugororotse kandi mwarezwe neza. Aho rero ntankeka yuko muzorema kandi muremeshe n'abo bandi bo mu isengero. Ijambo rya kabiri niryo kuremesha ishengero Pentecote yose ryo mu Burundi. Twaburiye hamwe cyo kimwe n'umuryango, nibyo twabuze, kandi tubuze umuvyeyi umwungere kirumara mu ishengero. Ndazi yuko mu mashengero hama hari ibihuhusi yahuye na byinshi, mugabo Imana yaramugwaniye kandi irabagwanira, ntimwacanamwo, murabumbatirana muvukano, kandi n'ubu apfuye ashengeye abaraze urukundo. Natwe kuvyerekeye intwaro Eglise Pentecote do Kiremba ndetse no mu Burundi yose, ntako turazokora kugira ngo twame dukorana nk'uko umuhisi twahora dukorana. Hari abavuze yuko bigeze gupfungwa, ndibaza yuko ku burongozi bw'iwanje ngaha mu ntara ya Bururi ata muntu ndapfunga. Kandi mwizere neza ntawe nzopfunga, ntawe upfunga Imana. Rero Mureme nk'uko twahora dukorana n'umuhisi, nukuri ngiye kugwiza gatanu. Bavuze ngo umwungera araryamye hajya ngo yahejeje ibikorwa, ntavyo yahejeje, ahubwo bigiye kubandanya. C'est la continuation ou la continuité de ces activités. Muvyo yabashizemwo ingene yabigishije, niyo mwabigwiza ntimubidindize, Imana izobahezagira kugira ngo mubigwize incuro 100, kuko yabahaye agakiza abigisha ibintu byiza. Ari nacyo gituma ugiye kuraba nk'ibikorwa yakoreye intara n'igihugu, berekana neza ko yari yarumvise Imana, kuko hariho n'ibisomwa bavuga bati uwutarimye ntakarye.